bakunzi bahore Kanani TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Sindambirwa mwabimana kugushima no kugushira hejuru, sindambirwa gutazira izina ryawe ko nta rindi rikwiye gushimwa no kuba atari ryawe, ko niwe waduhaye ubuzima, niwe waduhaye amahoro, niwe wadutabaye, wadukuye mu rupfu udushira mu bugingo. Uyu munsi twatsindanishijwe n'amaraso yawe mwami, turabana b'Imana, turabaraganwa nawe, twicaranye n'abantu bo mwijuru mu Mana kubwo rukundo rutangaje. None umukunzi mwiza ese icomisi yose igataha urwo rukundo niyo neza bagahimbaza izina ryawe. Shimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ata Yesu ntitwoshikira Imana kuko niwe muhuza yaduhuje nayo. Haleluya. Nta woshikira Imana abantu b'Imana, ni Yesu niwe muhuza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 5 duhere ku murongo wa 6 dushikane ku 11. Urukundo rw'Imana ruserurwa n'urupfu rwa Kristo. Mwumvise, urukundo rw'Imana ruserurwa n'urupfu rwa Kristo. Haleluya. Ko ni ijambo ry'Imana ryavuga ngo kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi watumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwe yarafise mu ijuru ngo apfe ku bwacu kugira tubashe kuraga ubugingo budashira. Rero umuntu yirengagiza uyu mwami, uyu muntu adashaka kwegera uyu mwami, uyu muntu adashaka kwimika umwami mu bugingo bwiwe, ari kure y'Imana. Haleluya, ari kure y'Imana. Tugifise intege nke mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Ko ari bigoye ko umuntu apfira umugororotsi, umunyangeso nziza, kumbure umuntu yotinyuka kumupfira. Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Nuko none tumaze gutsindanishizwa n'amaraso yiwe tuzorushiriza guheshwa nawe gukizwa ishavu ry'Imana. Ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Kandi si ibyo vyonyene, ariko ikindi tunezererwa Imana kubwo umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. Oh, haleluya. Mwami ndagushimira ubugira kandi ni wewe watumye twuzura n'Imana, ni wewe watubereye umuhuzu duhuza n'Imana. Haleluya. Narabivuze ko n'ijambo gisije, nanabivuze n'ijambo ry'Imana, umwana w'umuntu yari yaratandukanijwe n'Imana, nta migenderanire yari kihari, umwana w'umuntu ntiyavugana n'Imana, ariko kubw'urukundo rwayo rurengeje iduha Kristo. Kristo nawe aremera. Haleluya. Aremera kuko ngo mwijuru harakoranye inama. Imana irabaza ngo ninde notuma mwisi gucungura umwana w'umuntu, ngo nta numwe yabonetse, ngo mwijuru abamarayika nta numwe, abakerubi, abaserafi, ibinyabugingo nta numwe yemeye, bagize ubwoba. Araza mwisi ngo araburuna numwe yotuma, n'intware zari zapfuye ziri kuzimu arabaza nta numwe yabonetse. Kristo arabiraba aravuga ngo jewe hako nguma mwijuru ntabona umwana w'umuntu ibintu ntabyo nokora, ati umunezero wanje. Haleluya. Umunezero wanje nukubona umwana w'umuntu asubiye mu kibanza yari yararemewe, asubira mu mugabane wiwe. Je haraho niyumvira uyu munsi iyo Kristo ariko araraba abantu akabona bariko baratera umugongo umusaraba, abategeye ibiganza bakanka kuza, ndibaza kwagira umubabaro mwinshi. Akuburazi kubona ushaka kugira neza umuntu kandi ubona ari muri bezwe y'urupfu igira imwice, ukambara ati ngo ndagutabara, ngo ndakugire neza, mugakiyankira kandi umukunda. Iyumvira gahindugira Kristo niko gahinduye umunsi afise ko abantu batera umusaraba umugongo. Yo mwami Imana ndasenze uyu munsi wa none
ngo imbaraga zawe zimwe zakuzura mu bapfuye zizura abo bantu bose bari mu mwiza bamurikigwe n'umuco wawe bemere kwimukira mu bwami bwawe, kuko mu bwami bwawe hari amahoro, mu bwami bwawe hari umunezero, mu bwami bwawe niho ibyiza byose biri, kuko data yafashe imigisha yose yo mu Mana ikomaniriza muri wewe hamira mu kuduhereza. Mukunzi nkunda, wumva isengesho ngusengeye aha hantu utabara abantu bawe. Urumva Kristo rero nta wundi mutwaro afise uyu munsi, nta wundi mutwaro wamukuye mu ijuru, yakuwe we nawe we nanje kugira ngo dutabagwe. Haleluya. Na mission yatanze ni imwe. Mission yatanze umbe akerwe Kristo yifuza ko abantu bose bamurikirwa n'umuco wiwe. Yabwiye abantu ati jewe abigishwa bati je ndagiye, ati mugabe igikorwa kimwe ndabasigaranye igikorwa kimwe. Haleluya. Ati ni mugende mw'isi yose, ati muhindure, mwigisha abantu mubahindure kuba abigishwa banje, ati abo nibemera bakanyizera, ati muheze mubabatize. Haleluya. Nta kindi kintu yatumye abantu, nico cyonyene yatumye umwigishwa wiwe, nico ukumva umuntu atari kwavuga ubwo butumwa ntuzi ubwumvirize sibwo. Yesu ashaka ko abantu bose bakizwa, ashaka ko abantu bose bahindukira, ashaka ko abantu bose bamurikirwa n'umuco we, akava mu mwiza, bakava mu maboko y'umwasi, bakaja mu kibanza baremewe kubamwo. Haleluya. Kuko umuntu wese Imana yaremye afise ikibanza yamuremeye kubamwo, afise umugisha yaremewe, kandi Imana ishaka ko uwo mugisha ugenderamwo. Nico gituma Kristo yapfuye kugira ngo tube restore. Haleluya. Haleluya. Ngo tugifise intege nke mu gihe gikwiye Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Kristo yadupfiriye twese turi babi, twese ku murongo turi babi, ariko aravuga ngo ndamanuka ndabacungure. Kristo yavuze ati ndamanuka sinshobora kuma, nta mahoro nugera ntabona umwana w'umuntu ruhande yanje. Haleluya. Ngo ko ari bigoye ko umuntu apfira umugororotse, umunyangeso nziza, kumbure umuntu yotinyuka kumupfira. Urumva bariko baravuga ati ari nk'umuntu agororotse, ngo uvuga ati uyu muntu ntakwiye gupfa, jereka ntumenja mu kibanza ciwe, ariko we yapfiriye baruhebwa. Haleluya. Yapfiriye baruhebwa ko twari twarakiriwe kwiteka, ariko aravuga ati no, naho bimeze gutyo, naho ari babi, naho ati no, reka ndabagarure, reka ndabagirire neza. Ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukiri babi, tukiri abanyabyaha. Mwabyumvise? Kubera urukundo rw'Imana n'imbabazi za Kristo, ati naho ari babi, naho basa nabi, naho bakoze ibyankwa n'Imana, barakeneye ubutabazi. Haleluya. Ngo nuko none tumaze gutsindanishizwa n'amaraso yiwe, tuzorushiriza guheshwa nawe gukizwa ishavu ry'Imana. Urumva muriko murumva iki kintu ni ikintu gikomeye. Urumva uyu munsi yaraho wewe uvuga uti jewe nagize intege nke, jewe nagize ibi n'ibi n'ibi. Urumva ariko Kristo waramwizeye, mbe wumva yoguta, wumva yoguheba, kandi waramwizeye, kandi yagucunguye uri mubi usumba ukuri uyu munsi. Uyu munsi nawe wagiye mu ntege nke, garuka kuri we nta ngorane, aragukunda. Haleluya. Yadupfiriye turi babi, noneho tugize intege nke tukagwa mu byaha, mwumva yo turekerayo. Ishyaka n'umwete afise si wo kudukuramo ngo dusubize mu kibanza cyiza. Haleluya. Angwa noneho azorushiriza kutugirira neza, kuko niwo mugamba afise kutugirira neza. Haleluya. Ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Muravyumva? Ubugingo bwa Kristo burushiriza kudukiza buri munsi, kuko Kristo ashaka ko tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuduga ingazi tuja ku yindi. Haleluya. Gusa nawe. Amen. Kandi ngo sivyo vyonyene, ariko ikindi tunezerererwa Imana
kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. Mwabyumvise? Niwe yaduhesheje kuzura n'Imana, dukwiye kubinezerererwa, dukwiye kubiharanira. Haleluya, haleluya. Nukuri niyo habaye akantu ntugire ubwoba, akantu kose kaba kagushikiye katameze neza ntugire ubwoba. Umwami aragukunda, umwami agufitiye imbabazi nyinshi, umwami arashaka kubana nawe iteka ryose. Haleluya. Yagukunze uri mubi, rero umaze gukizwa, umaze guhinduka ugahindukira, siho yoguta. Siho yoguta. Je mpora ntangazwa n'abantu baca abandi, mpora ntangazwa n'abantu bavuga ngo naka tumuhereje Satani. Yesu akunda abantu bose. Haleluya. Akunda abantu bose. Rero nahawe ntugire ubwoba, garuka kuri we. We ntameze nk'abantu, ntaca imanza nk'abantu, we numugira neza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri umwami mwiza, uri umwami akundana, uri umwami atwitaho, uri umwami yadukunze urukundo rutangaje bikunanira kuguma mwijuru kubera urukundo ukunda umwana w'umuntu. Turagushimira ko watubereye umuhuza mwiza uduhuza n'Imana. Uyu munsi ntitugira ubwoba bwo kwegera intebe y'Imana, ko tuzi kuri mwijuru iburyo bwayo, utuvugira buri munsi. None mukunzi mwiza, ushimagizwe kandi ushigwe hejuru muri byose. Urakoze, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.